muri ico gihe rero jewe ndabiresista nta ngorane adukuntu kuko ushaka famille yanje ariko nikenewe kubera ko n'amategeko arabihana ni hahandi gusa peut-être tuba dutekereza ariko ari bimwe kwera ngaha izi television ivyo tuza tukadebagura ngaha tukavuga ivyo dushaka byose ebana muzovyicuza nimwasaza kubera YouTube irabika Facebook irabika utuntu twose uza kuvuga ngaha uzovyicuza abuzukuru bawe bariko baravuga ati nari mfise sokuru wanje w'ikirofu mfise nyokuru wanje avuga ibijuju nk'ibi ndabizi ko mukunda aje w'ivyo sindavyanse simaririye kandi ivyo nshikira nanje je wico nanse nuko mu matanye nka prise na allonge bitera danger alright then namurejande mwivaranga kubera utumessage tuburi mwanya jenemera umugabo atinginga avyemera uko bija atabeginga erega ivyo bitera agasuzuguro ashuhana akavyita gahararo kubera iki abantu batigera bizira canke batigeze bizira ko bifise ashaka kuba umuntu ari mu rukundo kandi ari soft. Rero panique nagize nuko ninjiye nkamusiga bakaja kumwinginga jewe je ndamufise ko access namubwiye ati ndagusavye tugende nitumara iminota myinshi hanyuma wewe bagaca birenga ko ntazi eske umuntu aza kumukonvenka wundi ninde rero navuga ati eske none je ko natumiye abantu niyagumuka akavuga ati sinza abantu baza kubona kumengo sinzi ati ndakubaza ubu wabonye umuryango wacu kwirira agasani kakanwa rumoge niko wumva wo tuzanira n'abahungu b'ababogare birgo hayaye tuva kumba umutima wiwe nawe urafise choice ariko rero urarenze comment urarenze kubera uri no mu baririmbyi bake bazwi izina nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndayishimiye Evariste ku mutwenzi ejo uri mu artiste hari abartiste benshi barenga 30 na benshi cyane muguri mu artiste bake yavuze mu izina acatubwira n'inkuru wowe utatubwiye yaciye aduha makuru nivyo uretse na nyene cyubahiro ko yanterereye akanama n'impanuro kaduhanura nuriya mukecuru wanje urabibona ndakubwira na Satubi yaranyemereye inka vraiment biri yambwiye je Bface urarongoye Bface je nzoguha inka ku munsi wa mariage avec la Bankobu on ne peut qu'avancer. Mama Joy hira mama wese mugabo sinawu none weho nyene wishura ivyo utazi nare hari wanka gukira umviriza rero abakenyezi tambe mutariki Bankobu yakabafyondeye Bankobu yabazaniye kira mama ni konte yo kuziganya yagenewe abakenyezi gusa none tuzoziganya gute ingene bigenda konte kira mama muyugurura guhera ku mafaranga ibihumbi 50 no kuduga Bankobu igacibungukira ibicindwe kwijana gushika ku bice 9 kwijana kandi ku mwaka bivanye nayo waziganije bisigura yuko ukuziganya menshi ariko wunguka menshi basha ubitoye nk'ubudubuye yemwe nari bwakire na kira mama kirura gakira abakenyezi murejeje muri Bankobu sangwa konte kira mama kuguruza amakonte ku bwinshi Bankobu batari teka mu kubungukira Bankobu akaranga ko gukora neza. The way we connect ya solution yeah my solution love me connection yo sound check yo bavuga ngo nibazo kwa bamarayika bazenda bereke wewe hagati yawe n'abandi hari ubudasa narahiriwe jewe kuba nkufise wewe irega naho manikiriwe nakubonye mbanezerewe waramvugutiye wewe keba nayo wewe namba moja kuwa wasita ngoja chana wenye viroja
tutakuwa pamoja. You're so sweet my baby, you're my solution. Love me connection. You, yeah. Johnny Cooper Show. Yeah, yeah. Love me connection. Hey. Tu es ma solution. Johnny Cooper Show. Yeah, yeah. Bavuga ngo nibazo kwa bamarayika basa, nibase ndabereke wewe, ndabereke wewe. Gati yawe n'abandi hari ubudasa, narahiriwe jewe kuba ngufise wewe. Erega naho mbanejiriwe, nakubonye mbanezerewe, waramvugutiye wewe. Keba nayo wendo namba moja, kukuwa sitangoja, chana wenye vidoja, daima tutakuwa pamoja. Uretse kunaguhaye umutima, n'ubuzima no kugurana, yerega naco nokwima, nakupenda sana mama. Oh my baby, Johnny Cooper Show. Tu es ma solution. Love me connection. Tu es ma solution. Yeah. Indirimbo yitwa connection. Iririmbanye na Ibra, umuririmbyi ava muri Tanzania. Twari kuba turi kumwe ariko byamugoye. Dufise show muri Arena ku munsi wa gatanu itariki 3. Kuba tarayumva mugende kuri YouTube, iri ahantu hose. Ushobora kuyifiringa naririmbye vesi yanje, ariko iyiwe nayo nashoboye kuririmba. Azoyiririmbira nitwahurira muri Arena. Yo, ane muri Siren Vibes, abakameramani. Yo, hari umugitarista avuza neza. Ku ruhande rwanje hari umuvokaliste namwibagiye izina, uririmba neza. Yo, ozi nawe yatekanye muri telefone, nibaza ko ariko arachatinga, bariko baramuresha kubera guma twenga, udusurire turamurembeje. Yo, aka karirimbo nimba kakuryoheye, genda ugire sabone. Mu Congereza bavuga subscribe, mu Kirundi ni kwiyabonesha. Uzihaguruka dutangura ikiganiro, rega ndarushe no kuririmba. Ejo nari ku Mutwenzi Festival, ijwi ryahereyeyo niyo mpamvu numva nazaraye, ariko nagerageje. Hari umukoci w'amajwi ari ku ruhande, yovuga uko byagenze kandi yovuga uko abyumva, nibaza ko ntabitovye. Iyo bubawe sana. Asante sana. Big up on yourself. Turaramukije cyane abakunzi ba Siren Vibes, spécialement abakunzi ba The Siren Show. Muri benshi ari mazi musikora mbaza ngo turakumbuye Siren Show. Sorry mugabo, mbampari mbandi gaho kugira ngo
shore gushira mu ngiro ivyifuzo vyanyu rero murabizi ko akazi dukora kararusha des fois turagira pause hama tukagaruka kugira ngo tuze turi bazima uyu munsi rero bonje twazira ko twakunze chacha ku bantu batazi iyi chaîne ni 7 Vibes ni media en ligne ikorera ngaha mu Burundi ikorera gatandukanye harimo n'iki tugira dukora mu munsi 7 cyo twakira aba artistes batandukanye canke abanyempano batandukanye bakaza kutuganiriza kuvyo bakora tukamenya vyimbitse iyi ni canal ituma umu artiste ashobora guconnectinga n'umufana wiyo kubera ko igeminota mikiya y'indirimbo ntikwiye kugira ngo umu artiste aba ashoboye kuhura vyimbitse n'abafana biwe rero uyu munsi twakiriye umwe mu artiste benshi mukunda umwe mu artiste benshi mukunda kudusaba yaba je vyankundira nuko arangora yoza ngashaka kumwa Dabu mumubonye gamuze baramenye ko nakoze effort nyinshi uzumana nanshimira go mu commentaire mushamu bamuvuga wenyene mukibagera ko nagize effort kugira shike ngamba ngumya kugira shike ngano uyu munsi ni ibintu birefu mwakora mumukunda mbana musresheje agateba kazi rero ni Bface on the floor muheje kumubona mukanya ngaha anya ari karaba ririmbira indirimbo yiwe nshasha yarimbanye na Ibra muri vyo muri Tanzania yitwa Connection cyane Connection ko mvuvure barengano gisomye rero katumwakire hama tumuganirize afise byinshi byo kubabwira byinshi Jesus sinzaza guhera mu gato bazakugerageza nzagerageza kubibazanira byose tubicombining karibu kandi asante merci meze neza nawe nanje meze neza nta ngorane bimaje meze bon touch here yego Yaman. Kubakunzi bayifa kubabwira ko wasaraye kubera ko bashaka gutanga kujajinga ngo ijungo ntiriza ngo ntirigize yaraye ku mutwenzi najyo yajya asaraye nanje ndumva ko na dekonye nta sinovyemera ko byo sohoka bitameze neza numvise ari sawa ni sawa mugabo kuri capacity yawe yo barabizi rega no ndi ko ndenza ngaho yaraye aratanga umunezero kuri ETS Kamenge aho benshi mwari mwaje mwamwitabe igiteramo muri benshi cyane benshi mwaramubonye ijya mbere kuri stage ahamagawe na nyene cyubahiro umukuru w'icaza cy'u Burundi hama arasubira kandi aje guperforminga rero murumva ko hariho kazi nyinshi cyo gutuma ijwi ryoba ryagiye mugabo ko barabakunda yabagiriye akantu gatoya ayime no kuntu gushaka kubaganiriza rero nshaka uramutse abakunzi ba abakira nabashasha abakunzi ba Silent Vibes abiyabonesheje muri no minsi n'abakera nabo uyu munsi ndabaramukije jewe icyanzanye hano nazanywe n'indirimbo Connection hanyuma ukaba ufise connection wicare tuyage udafise connection bamupartage bagupartage usabe wifi hanyuma tuyage duhuza ko kuri YouTube udafise amega ntibicamo no kuvuga connection uramaze kubona kugira ngo du connect uri kuri YouTube udafise connection rero nk'iyo bagusize nk'ahantu ha wenyene uza kumara nk'amasaha connection gace yanga atanitirugira ibaze ushonje ucugira depression ni vyinshi vraiment atari connection hari depression ariko uce bishira mu kibanza c'abantu babayeho kera bagi muri cagiye cyo kwandika makete urazi mpamvu bashaka kushira mu kibanza cabo bari abakuze bari forme mentalement ko ata connection hari ko bari bwide place telefone zihari donc ntibiza kubakora komisiyo mugabo twe twakuze tuzi ko hariho connection n'amatelefone rero utabironse ugira bica bigutusha ahantu ugira depression n'ubundi byose ni mu mutwe kandi n'ubu ubu tuvugana akakanya tuvugana hariho n'abatafise amatelefone barahoze yego baca barabira ibiganiro mu mateleviziyo bagiye babanyi babo none kera ntitwatira amateleviziyo cyane mugabo ukaba ufise aga connection we ntaco niwicara uturara yego hama urabe na connection yumviriza na connection ku bantu batakuze wibwira gute no bibwira yuko ndi umuririmbyi w'umurundi umurapere akaririmba kagira dancehall babisa guhibongoza yego hanyuma kandi atekereza yiyubaha afise amasoni afise n'amanyama amemta yanka akarenganyo akunda abantu ikibazo c'uwundi muntu arakigira iciwe ariko iyo ubaye umuntu atibuka adashima batuvanyeko urumva hama kandi
je ndi umuntu vraiment ari sociable mpava nivuga cane ndenze wowe ari kumvuga ahubwo wowe nk'umuntu anzi ubona gute bo ivyo navuze birahagije ico nzi nuko gusa ndi umuntu vraiment agerageza kubana n'abantu neza hanyuma kandi bo nivuge muri vyose yego kandi vraiment nambara neza ndanaberewe kandi ndirimba neza nari navyibagiye byose wavuze vyari vyiza yego n'ibindi navyo bitari vyo wabonye warugiye utiha ashurwe yose yewe ubibona gute none birashika aberewe vraiment abari inyuma ya kamera mubibona gute ni sawa nibona ko bose bavuze ni sawa yego vraiment yes none muri biza kunda kujanisha vraiment bo kujanisha nyene urumva bijanye no kubego yego kandi ushobora no kujanisha agatayi kawe kakakudeseva sivyo wambaye ibintu birenze by'amamiliyoni menshi rero ugaje usanga ni agatayi nyene ntikavyakiye ni nka yabotera amaraso umuntu ugaca asanga ntibahuje amanuze camubaba nuko ibintu bimeze none wamye ubegwa imisi yose bakeye yego vraiment no mu bukene bwanje kubisanzwe kubegwa ni gu ntabwo ari amahera menshi oya yaba kubegwa ari amahera menshi nibaza yuko ata muntu muto aba abegwa kubera hariho impuzu z'amahera make ariko usanga zijanye izo rero nizo twambara zo mu Ruvumera zishobora no kuba ari zo mu Kamenge nyene muri Ruvumera kwa niho hari vayura ya indi hose zirahari zijya ndetse no mu Kamenge zahari rero taye niyo ishobora tumubego nari wamanye taye imeze neza ibegwa kuva kera sindabizi ariko ntibona erega bivuga umugura abizi kubegwa kandi wavyivugiye wenyene none ubibona gute uraberewe merci none je kera nawe twari tuzinanye shaka ko biri bose si vuba we tuzinanye mugabo uvyanse ndazana akavide ndabizi ko ari bya kera mugabo hari ahandi kera handi uri munyakabiga kera ndi umunyeshuri oya kweri naragerageza bivanye n'ubuzima ubayemo kubera ko umuntu arevuriwa yego arevuriwa nyine arafise ahava n'ahagera uravye aho navuye nyine bo naragerageza kurondera utwo dukwiranye ariko kandi ugasanga no kuri abantu barakubwira ko uberewe kuri utwo tuntu duke urashaka kuberwa rega kiriya gihe kubera ibintu vyari bizimbutse warashaka kugura umupira mwiza kuri 2000 uravyibuka ikirato c'ibihumbi 10 canke 8 cawe ngana mahaye cyo gihe yarafise agaciro kurusha yundi yo ariko uko biri kose urumva ni ivyari bizimbutse rero ivyo bintu wasa mukamenge wabitoye ukabi kamenye dukurere tugenda turi mixe urashaka kubega tubimaze kwanya munini muga yego none ubona gute bana ari fresh okay ni sawa nzi ko ibintu bimeze nabi nibibazo bigumiza ibibazo bikata oya bazobireke kubera rega kuganira n'ubundi ntukwiye kubaseriye gose ngo ufate ngo utuntu nguge biveze basha nakabutura yambara ndavyibutse ko tuvuga ibintu vyo kwambara kubeka inda yambara none aho ukuri kutayambara none mbe ndakubaza urazi ko kwikabutura ari abavumvyi kangara ikabutura ikabutura ushima itubahitse cyane hari ibibanza byinshi yambaye utinjira kiretse bakuzi kuri umudugudu rega naje kumutwenzi uhara kuri ETS ari abantu batinjiye nivyo ko aba bambaye amakabutura ahantu hari president nibahinjira bambaye ikabutura nikambamye rero ugerageje kubiraba neza nibibanza byinshi dusohokera mutambara ikabutura mugabo hari ahantu bikenewe kuri plage muri summer time urabibona kandi hariho n'izindi mpuzu zitari amakabutura zo kuri plage rero je nibaza yuko vraiment ikabutura kimaze kwisigura inshuro nyinshi siguzi we vraiment nk'ubu hariho nk'umuntu usanga afise nka taille ugasanga nyene iracuritse nyene tu vois ukabona nyene yuko vraiment umuntu akwiye kumenya defo yiwe kubera ko Imana ntiyaturemye kumwe rero umaze kuyimenya urabona umaze kuyimenya uca uyambika ibijanye nayo kandi ukabona uraberewe kwe cyane nk'ubu dufate fise nka taye nyene
ugasanga uri nk'umukobwa ufise itaye nyene hejuru uri munini hasi uri mutoya nta gisusu umenga uri umu grand frère kandi uri inkumi urumva urazi wiyambariye nk'impuzu dufate nka vya bavyita ibidira n'amadira iyo uyambaye ucuba ikimama ciza gitesa pima rero ushambara uravuza kwambara agahuzu kagira aha ubuje kwerekana iki kusanzwe wowe uriko we expose iki ufise iki ko umuntu yerekana ibijambe nanje bise tuguru tw'uburofa ndatwerekana bigende gute sasa reka ndatunyegeza kandi wiyambariye iyo ububerewe nta muntu amayindinga yo maguru yawe niko biri kandi nubwo ntabwo nayavuga nukuri harabo ndayarusha benshi kandi nta competition y'amaguru turimo gusa ico womenya co umuntu afise defo arayikwiye kuyinyegeza yes kwinyegeza cyangwa kuyasuma bikunda kwinyegeza uranyegeza ariko si ngombwa ngo bikunda kuyasuma urayasuma kibi gitutsi kubera ko hari umuntu yikunda uko nyene angana avuga ati je nimba ndi butera inverser je m'en fous je m'aime comme ça wowe ngiraho commentaire biragusha ntiza gushika ku mutima wanje kubera ko naramaze kwiyakira yego natwe rero kubera ko turi ngaha mu kuvuga kubera natwe baratuvuga urumva je ivyo navuze no kuri sindi leta kandi je sindi bibiliya sibirizwa shingiro yego no kuri ivyo mvuze birahinduka ni juste kuvuga kubera nanje baravuga yego uko ndavyumva kandi no kuri ntaco ndamuhindurira mu buzima hari gihe mbona nk'impene nuko ari gihe mbona nka environnement nk'akagago kavuga iki okay wowe na decision zawe ariko natwe turavuga yego nuko pe nuko twebwe tuvuga kuri Bface nyambara para kuri Bface y'abandi kuri nyambaro z'abandi nyambaro za Bface kandi urabona ko aberewe cyane kandi antuka kenshi imisisi mubona yaberewe cyama ndayimubwira vraiment thank you tonyemeje ubunyemeje ndabikubwira bado yavuze ko aje kuvuga ku ndirimbo yiwe twa connection umushizehe Ibra mu Burundi ku bantu batabizi Ibra twa license kuzanana Ibra ku bantu batamuzi abantu batamuzi entre temps bamenye ku ndirimbo yawe ku ndirimbo ya Sadbi utari bazi ko ari umu artiste akomeye muri Tanzania ya à la base afise numukwe wacu nibyo numukwe wacu afise umugore n'umurundi kazi yarongoye umurundi kazi hama kuva hamurongore yashiyamanga atamye ngaha boheba kubera ko bategerezwa kubonana ategerezwa kubona connection hagati y'ibihugu bibiri connection ya famille famille zibiri rero Ibra ni artiste mu Tanzania akomeye cyane hariya vraiment afite indirimbo ziryoshe z'amahitsi aririmba neza kabisa aririmba neza hama afite indirimbo na Satbi yitwa guti I don't remember yitwa umutu umutu mu Giswahili nibuse ebagabo uramuze ebagabo wundi wa mu Janine ebagabo muri Norvège niwe yatumye nkunda indirimbo ko yaguma ayitamba ari mu gikoni hama afite indirimbo rero na Bface yitwa Connection maze 3 semaines maze 3 semaines yitwa Connection ku bantu batarayibona ku bantu batayizi niyo mpamvu misango bari byacu babaje ngaha kugira ngo n'umuntu ashobora kuba ataramenye iyo nkuru ko arasanga adakurikirana izo ndirimbo ayimenyereho agenda yirondere ayumvirize ni wayikunda vibe it yishemi place indirimbo zawe zurayumviriza kenshi zurayitamba hama twari sasa ko turi kumwe twiriganye mu media tour y'ama radio hari hasigaye ko tuza kuri TV rero ngira ngo famille yaciye mukene kubera ngene abari mu tubiri kandi no kumutahura yego nacu gihe nicagera tudakora gahe c'Imana gihe nicagera muzomubona ngaha aje nkuko abandi bose muramubona baje mutarimo biteze yego mugabo indirimbo yayibabwira mugabo ayiririmbye do nayiririmbye indirimbo yitwa Connection ivuga ku rukundo rw'abantu bari collé serré bari en couple bari mu rukundo bari muri indani apana ku ruhande indani uri kuramubwira amajambo meza umubwira nyine ibintu bivuye ku mutima apana ubwescro maze mukubaka ubuzima muri kumwe mukaryoherwana kubera urukundo si stress urukundo ni anti stress kubera ko mu gihe hajemo stress ushaka kubivamo kubera ko nta mpamvu n'imwe kubera ko umuntu aja mu rukundo kugira nezerwe ntaja mu rukundo kugira agire umutima mubi ntaja mu rukundo kugira ngo yamare risigura yamare mu bibazo yamare ariko oya ari mu rukundo kubera ko bamubaza sheri wariye ari mu rukundo kubera ko bamwitaho wa mutwe waheze ari mu rukundo kubera bamwitaho bamubwira ati
Ya ako projet gahuzu wambaye utaciyemo, ako gahuzu wambaye nikajanye tu vois hindura eske ya ushaka. projet wari urimwo kare yakunze nirwo rukundo rero nirwo twariko turavuga ururenze ubwo ntiruri muri connection Yes. kandi nta connection irimwo yego kandi bivese muri bisasigarira mu rukundo mwamve bari bo nagwamyemwe ahubwo sinare bwa expose ndazi ko benshi bavyifuza kubibona urumva ibintu nyene bimeze Yeah. Bimeze gute se? Ni connection. murabizi ko bifise ku bantu bamuzi nka rap Taichi, rap Goliath, Ivyo mu ndirimbo gusa. rap whatever, rap je sais pas quoi, abuzanye vyo mu ndirimbo gusa. Yego. Uyu munwa wanje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ugize iki? Uvuze ko urukundo ari complicité iri y'umunezero. Cane, Mugabo bro. nibaza ko urakuzura amaze guhana n'abantu benshi, amahana n'abantu hari ama experience ashobora kuba ari hafi yawe, nawe ashobora kuba araciyemwo y'urukundo rutari complicité. Rutari urukundo rw'umunezero. Hamwe usanga idayora amaze kumva abantu benshi bavuga ati Jesse nyine wa stress y'urukundo. Mu ndege cyangwa kwigumira ndi single kandi ntanze bivuga uko nuko yaba yaramaze guca mu ivyo bintu by'urukundo ririmo stress. Donc ça veut dire que hariho urukundo nk'uvuze rwose rwa sheri wavyuse neza hariho n'igihe uba wanse ama stress y'urukundo hanyuma ugacugirayo kudraga abantu benshi bagukura amasano bagufata nabi canke bakuvuga ati akahungu n'agasambanyi canke ari agakobwa nako karakunda uduhungu ivyo si vyiza ifo ko umuntu aba stable akagira aho abarizwa akagira adresse sivyo zose urumva ni stress rero ako wogira izo stress zo kuvugwa muri izo nzira yuko uri umuntu atari stable aguma yidandaza canke aca hariya na hariya wotumuba kuri uwo muntu basi izo stress ntaje hari gihe muzibamwo mukanazitorera umuti mugabo hari ziba ziri enfer rero cuzivamwo kubera ko nukuri nta muriro vraiment twagenewe kuri iyi si twagenewe mu nyuma nahone mu gihe wakoze nabi kubera ko umuntu yitwaye nabi jambo ry'Imana rirabivuga nyene iherezo umuntu akwiye gusaba iherezo ryiza ariko akarisaba nyene yararikore ntuvuge iherezo ku munwa gusa Jeff ikibazo kuri wewe kandi sinshaka gucishaho naho ndi umugenzi wawe none wari ufite ikibazo kuri nde kandi turi kumwe wewe ibintu kumwamasa no warabihebye sinumva usuye kandi kumwamasa banzu bine babare okay kibazo kuri jewe ndakubuza ko turabagenzi mugabo abantu bari en dehors natangaye n'ubisa hari n'abantu hari namuna waramubwiye kuri mu rukundo ranka kuvyemera kandi narenze ko ari umuntu muri poche kubera iki abantu batigera bizira canke batigeze bizira ko bifise ashaka kuba umuntu ari mu rukundo kandi ari soft ni kubera jewe kubisanzwe umuntu wese afise principe ziwe umuntu wese arafise ingene abona ibintu iyo uri public figure hari ibibazo ugira hari ibibazo uhura navyo nibaza ko nari maze kubona bavuga ngo n'udafise inka arabona uzitaha hariho nka couple usanga nyine wari exposure ukavuga uti jewe umukunzi wanje n'uyu buri munsi udupoeme ku ma statut ku ma Instagram ku ma Facebook hanyuma rero mushwanye gatoya ugace wirukira kubifuta uko bifuse ukayakuza kipasi bakanza bakakugorora utari impuzu kugira ufute Fabrice yego sha ugaca urashira ishurwe kandi atamashurwe sange Pamela igiti c'ikigazi yego sha hama ugaca usanga wirukiye kubifuta utanze inyishu ku bantu bama babiyumvira ko tino n'aba bantu ni gute urumva ufuse amafoto uremeje neza ko mufuta ni ikibazo hanyuma rero umufana agaca avyivangamwo kandi atandirimbo wasohoye umufana lisansi kumenya muri buvyungukemwo nta kintu na kimwe utumwanya gusa urumva umufana akwiye kukumenya wasohoye umuziki ufise concert ufise party kanaka ufise voyage y'akazi mugabo mu gihe udakundana n'umustar udakundana n'umu actrice udakundana n'umu comedienne hanyuma ugaca part of the business yego ugaca usanga rero wowe ubaye oblige yo kwisigura nje mu kiganiro bakambaza none kweri bafuse by'amafoto
mwapfuye iki kwereke rya mihari kuri stati wanditse ngo burya shango nta ngorane ngo Imana irambona Imana inkunda Imana inkunda ivyo byose ukaba wewe witaye mu kibazo cyo kuza kwisigura so rero nahisemwo Dense mwana bafana guma kugira ngo mwahebanye ngo musubirane mwahebanye kubera iki ngo mwari muberanye wo utabivuga ahubwo yuko bajya bavuga ko muberanye muri amboneta bacibaza bakagaruka ati sha bakabona muhebanye n'ubundi mwaturenze induru atani kigenda kwanza uriya muberanye kajya gafusura utwe rumeze uku kariya nako kwanza ni kagufi nyene mwaturenze urwamo gusa ivyo byose we wishize mu kibazo cyo kuza kwisigura sivyo rero je principe nafashe yari yo kuba barajenyene bampevye nkarira jenyene hanyuma bigaherera muri jewe peut-être n'abagenzi ba hafi kuko ntubibahisha maybe muhora mwicarana natwebwe kwere mugabo ibijanye ngo na public nze guposta nze gushira iki hari igihe ndagushizeho vraiment nogira ingorane nkasanga ndiko ndi mugabo rero pour le moment nabihisemo kubera ko biri officiel hari igihe abo bose noba narashoboye kute exposa tutari dufise imigambi imwe je nkaba niyumvira ibi nawe yumvira ibi hanyuma rero mugabo iyo mubihurijeko sha kubera utegerezwa gutumira abantu kubera utegerezwa gukora urubanza utegerezwa kubatumira kandi utegerezwa no kuvyerekana utegerezwa gukora invitation utegerezwa kurondera aho bahurira kandi abo bantu harimo abafana harimo famille harimo abagenzi so muri ico gihe vraiment nta na kimwe nyegeze aho bahisemo ni decision finale sivyo rero ugerageje kubiraba hari abagenzi benshi biwanje batigeze bamenya amakouple ndimo niyo mpamvu we bakunyagiriza bakanyagiriza Mona bakanyagiriza Natasha bakanyagiriza Meili bakanyagiriza nde n'abandi bane barakwiye nawe kugira ube Jonas cyumvira rero urumva kubera batari bazi ngo bimeze gute kandi kenshi nta muhungu aba approche n'umukobwa ngo bareke kuvuga urusaku sivyo kubera sinzi impamvu mugabo bo barazi gituma niko ara majorité kenshi usanga nyine baba approche hari yindi bindi biri pembeni zinyegeje byo gushashura ubusutwa ego ariko jewe vraiment principe zanje umugenzi ari umugenzi ari umusista nanje nkaba umu brother nta birenze mugabo kubera ko ntigeze ndabereka ngo nkundana nanaka imyaka yose bakuzi uri kuraririmba bategerezwa kwiha inyishu bakavuga bati reka ducagure muri bagi Kauzi yaragakoresheje mu ndirimbo ngene kamuraba hajya umengo nivyo hanyuma Mona naramukoresheje mu ndirimbo nawe bikagenda uko bakabona henshi turi kumwe bakavuga et pourtant bagenda bavyakira Mona yarubasubiwe nawe wakuke expose abagabo bawe kandi mwarahebanye urumva hanyuma niyo mpamvu nakubwiye ntuzuzura expose ibyo expose kubera ko uzokoma ko birangira bariko barakugaruka ko bavuga ati hera abashayinduru baturenze so ni vyiza ko fata ama decision yawe ukavuga uti nari nkiri umwana sakwiza bwakuza trane umwana vyari uwundi urumva hama umeze nka papa nibwo bimeze n'umwana byari ubundi hanyuma rero uko biri kose vraiment nuko rero inkundo zifashe abantu bose n'ama principe yabo uyu yaryoherwa amushize kuri stati yaryoherwa amushize kuri YouTube nanje nkaryoherwa ndamunyegeje nk'urumogi gukunzwe mu ibanga nkande okay yes akamogi ubunye biro officiel ko Bface ariko arategura imanza mwarayibo yarateye ivi yarakoye Samabez before that wavuze karati abakobwa baraguheba we nta bakobwa wahebye canke wababaje bashaka kuba uyu mwanya kora abanyabwo banugira urongoro uwundi bavuga ati inzigo gutuma kiravye kingana nkuko baragiye nta muntu ari perfect kwisi je barampevye hanyuma kandi naje hari habona ashobora guheba hariho ico bivuyeko kubera ko haba hari impamvu kanaka hari ibyo mutamwahurije ko ugasanga nyene hari abantu batumva ugasanga bumva nk'amatwi y'impene yumva yokeje ugasanga uramubujije iki agaca gisubira nejo nahigejo kubisanzwe baba yakweretse yuko wowe nta jambo ufise ni muri mu rugendo rumwe ni mu rugendo rumwe kuko umuntu muri mu rugendo rumwe uramubwira ikintu akakumva so rero iyo atakumvirije no mu rugo ntazokumviriza sivyo
rero ku bwanje nibaza yuko abona ivyo barahandi nari basaba ikigongo oya sindabasavye ikigongo kubera hano nta mburano najemwo kimwe gusa ivyo twayaze barabizi kandi ntawe twavanye turi abansi oya jewe ndakomunika ndaza nkakubwira ibintu ntavyo nakunze reka rero dufate amantuzi ama distance twibereho kubera ko n'ubundi Jesse naje kugira unyondeshe vrai ndikenereye amatama ndakeneye agapatrine ndakeneye kugira udusourire ndakeneye kubaho ndyohewe none unduhishe kubera hama ndakurishe kwe twahuye dukuze ungorera ikisi so rero turabiyaga hama rero ukaja iwanyu nanje nkaja iwacu ibintu bigafata inzira niyo mpamvu rero ufatana urugendo n'ushaka n'ufisi yaja n'ufisi nawe urugendo ariko arafata nuko arufatana waragize proposal ufukamira umukobwa bice bivugisha abantu amajambo menshi ntiwari ubaye wa mbere afukamiye umukobwa mugangurana ngo nuko wari wabiririmbye nuko wari wabiririmbye ko atawo kandi ndi n'umuhapera bababona umengo ndagumye cyane mbega ndi muri legend waririmbye gute Ona murejande inge nizemba irego ramufukamira atanakumva barayamaze ngo kansura murekaza gwa imbere nacu zomba ndabizi ko mukunda aje bivyo sindavyanse simaririye kandi ivyo nshikira nanje je wico nanse nuko mu matanye nka prise na allonge bitera danger alright then namurejande mwivaranga kubera utumessage tuburi mwanya je nemera umugabo atinginga avyemera uko bija atabeginga erega ivyo bitera agasuzuguro ashuhana akavyita gahararo ahari jipaka hashira ipantaro vomye utekana ugabanya akariro yesa so rero je nanje navuze no warefluenceje bamwe ngo ntibafukamira ninja ari naririmbye ati simpaririye nanje vyonshikira ntavyo naririmbye mu ngaho ntavyumvise simpaririye nanje vyonshikira nanje atuvuga utarabona sasa rero narabonye naragenze ndabona narabonye ndagenda asha nagiye borano bakomentera ati kumbe waraduhenze sasa twe tugenda tubabwira ati jahari asinda gufukamira bace bampeba hama wowe ugenda ufukamira umukobwa hari umupasiteri yavuze ngo mwumvirize ivyo mvuga murabivyo nkora je ndi umuririmbyi bro ariko après ko umuririmbyi ndafise umutima je waraye ngaha nta tafari ririmo ngaha nta ferabeto je mfise ikirenze kuri ivyo nta manarijijwe n'urukundo apana bisanzwe ni faible umugani wa Monia urumva je kubisanzwe ni vya bindi nyene uvuga uti fise utuimaje twinshi mu muziki na actinga nk'umu gangster ariko mu buzima busanzwe ndi umuntu asanzwe ndi umuntu nk'abandi bose kandi nabo bose baba bari barakubwira ayo majambo nabone barafise ahantu bikinga mu dukwe hari inyuma bakarira n'imiseri karekera mugabo ko tutababona si kuri televiziyo ntavyo tuza kubavuga ko kubera ko ntavyo tuzi rero hajya mu kirundi bavuga ngo wiherereye yibona hose niyo mpamvu ushobora gukura impuzu kubera uzi ko igihome kikuravye ntikiza gukomanda nico gituma bavuga ngo mbitse amabanga menshi nka eswime yo muri guest urumva eswime yo muri guest ifise amabanga menshi cyane rero iyo uri kurarira agakobwa inyuma y'inzu hariya amatara yacitse nta muntu n'umwe abimenya mugabe ibihome birakubona bro hamwe n'Imana bien sûr rero kubw'ivyo jewe nafukamiye uwo nkunda hama devoir z'umugabo nukunezereza uwo akunda sinakoze ibinezereza abafana nakoze ibinezereza malgré yuko bafana bo batari bifuza ko ufukamira umukobwa yes nabikoze kubera ko umukunzi kandi wawe nta tegeko ririmwo nta muntu yantegetse n'urukundo rwabintegetse sivyo hama ikindi naco baca umugani mu kirundi ngo nta usaba umubona natobinsaba je ndamenye ivyo akeneye nimba bishobora kumunezereza hanyuma akaba ari we mbwirizwa kunezereza wayi ntobikora hanyuma kandi iyo udafukamye kenshi uriko wambika impeta umukobwa kenshi bifata nk'agasuzuguro hamwe n'abo watumiye iyo udafukamye bien sûr uyu mwambise swatu uhagaze canke wicaye arabona ko atagaciro umengo uri mwikuye nyine mbese umurongo yarashaka kurongorwa ego tuvuge ko ari tuvuge basi ko ari imico y'abazungu ariko abazungu batwemfiriwashije kuri byinshi nizi kamera ziri ngaha niyo bazikoze ni impuzu wambaye n'ukuri ntikorerwa mu buyenzi
rero nibazo cyo bavuga ngo iyo imico ni myinshi mwanonye kera bambara imitoto ko umwambara impuzu zabo kera mwezi zabo bagenda n'ibirenge ko umwambara ibirato bakoze abazungu rero badukorera byinshi izo ndege tugenderamo n'imiduga tugenderamo tugashika iyo tugiye amadiri yacu akagenda hariya na hariya dukoresha ibyabo so ucivuga ngo watituye imico wagize iki bro ryohera ukunda nari watituye imico niko babivuga ababipostinze canke ababikomanta ahubwo je mfise akabazo ko baje twari turi kumwe narakubona bavuga ko ata muntu akwiye gufukamira umuhungu akwiye gufukamira umukobwa ninda akwiye gufukamira uwundi entre yacu ok devoir iri kuri inde d'abord ubusanzwe ninde yambika impeta uwundi n'umuhungu yambika none umukobwa niwe akwiye gufukama kugira yambare ntabyo ndagira ko stress reka nanje si wabizanye reka kunduyisha rero ahubwo jewe shaka gutahura ko sindashikayo nanje ndiko ndakumvisha uko ndabizi reka nanje nabisanze gutyo era kubwira akabazo none kandi naye mfise jaho kubaza sivyo ujya mu munsi wa propose narabibona kuri stress muri action mu bintu bigira bikorwa cyangwa mu bintu bigira bibi mais deja wari ufise umukunzi ubizi ko agukunda ubizi ko mukundana ubizi ko mutegura urubanza kandi mwuko murapanga kubana kuko deja mwambare wari ufise na prédote mu minsi ibiri ikurikira ujya munsi mais ma question est celle-ci kubera iki wari ufise ubwoba bwo ashobora bw'ubwoba sinzi bice ubwoba cyo bwari ashaka kuvuga oya cyangwa ashaka kugira gute navyonze ubwoba bwari bwikideje mu gihe wari ubizi ko ndaza kuvuga yego tutele façon mu prédote mu minsi ibiri aza kuvuga yego wari ufise ubwoba bwiki ivyo kuvuga oya ntivyari muri gahunda hanyuma kandi ivy'ubwoba ntabwo nagize ahubwo narapanitse hanyuma panique nagize nuko namutwaye ahantu hanyuma akavuga ati Jesse ninjira nambaye uko namwinginga ararahira rero panique nagize nuko ninjiye nkamusiga bakaja kumwinginga jewe je ndamufise ko access namubwiye ati ndagusabye tugende nitumara iminota myinshi hanyuma we bagaca birenga ko ntazi eski umuntu aza kumukonvenka wundi ninde rero nagomba mvuga ati eski none je ko natumiye abantu niyagumuka akavuga ati sinza abantu baza kubona kumengo sinzi byahombye mariage yahombe rero iyo panique ntiyobura kuko navuga ati umva sinamubwije ukuri namubwiye ko hari umuntu tugiye kuraba basi yo namubwira peut-être ko hari urubanza tugiye yari kuvyumva vyoroshe tukajana kada kazanye ni yambaye uko yashaka kujya hapo mugabo hagiye twari tugiye avuga ati uko nambaye sinkwiriye kuja none ni kubera kinyene bijya ibintu bya will you marry me mu gihe ubizi ko deja yaramaze kubemera twumve nibaza ko umugigwa ni passage urobuje gucamwo canke je nibaza yuko nakubwiye ni devoir y'umuntu ari wese yumva ko bishoboye utabishoboye urabireka mbese ngira ni nkawe yo kono hala fille même si reka ndakubwiza ukuri ni inzira nyinshi zo kwambika impeta umukobwa urashobora no guhengera aryamye ukayimwambika kabzo kasanga yambaye cyane mukaja muri resto mukicara muraba ugaca uyimuha shati yakirashani wambare burya ngaho ibintu byakomeye sibyo ntavyanka vraiment kandi biramuryohera kuko uba wafashe umwanya mwasohose so ni inzira nyinshi rero avyutsa yambaye canke ukamwambika muri resto byose ni sawa rero je nahisemo guhamagara abantu ko ntaco nkinyegeza yego malgré tout ça abantu ntibigeze bavyemera mugabo nibaza ko bunye bavyemera ko bivugana nyine icubahiro bari babizwara akaririmbo gashasha kandi wanyine wacu usohora indirimbo shasha ce qui a confirmé que ishobora kuba ari buzz ari indirimbo buzz après d'autres na indirimbo nayisohoye après d'autres simabwo je mvuga ni ariko urazi mabuzz baramugiraga biye mwe basane wose je mugabo ribirashika yo mugabo rafite ko bamaze kubona amabuzz arenze hamwe uvuga ati warabi nivyo bano bantu bagwanye bano bantu bashwanye bagize ibiki gusanga nyine baramaze gupanga amascenario yose nivyo onye kandi badafunze ngo bagize accident ariko wisabira gupfa ngo burya ngo naka yapfuye akarondera abantu abwira ngo bamupostingira ukiyumvira none nk'iyi vraiment ifise intuze ya gute voilà donc d'une part uratahura kumva ashaka kuba vyari byoroshe ko yemera ko ari buzz kugira promoting indirimbo yi kuko yemera ko ari vy'ukuri vraiment siyo ntuze nari nshaka ahubwo gusa indirimbo yari ikwiriye gusohoka kubera yari imaze igihe ndayifise video yaraheze ego hama urakora dot
dot bien sûr niho nari twari turi mwabibonye twarabahaye akavideo gato ka dote yiwe Bifesi yavuze ko jari sije ko naja mu manza rero nagiye mbabona ngani chance ndabimenyereye wabonye ko biryoha ariko nuko yavyari byo wamba bari yo mana ndagomba uze kubikata kubera ni ibintu uzobamwo ni ibintu famille yawe izobamwo yabayemwo hama kandi iyo werekanye ko umengo nturi interested bacabona umengo urishima sukwishima ifatanye n'abandi kubera ko imanza zikorwa n'abantu imanza urumva nyene imanza nyene kandi nta kintu na kimwe tuvyihoza ivyo naho mpanura gushika hirya yejo bizongora kugira aje nkundi manza naco biragusha mugabo ntaco imanza abantu banje ndaza kandi ntari uko biheze naraje uranze ngo natashe uko biheze kandi byari biryoshe hari hasa neza mwari mubere waruberewe bi waruberewe mugore yaraberewe yatumwe dedication yayambitse ni Shamika event bijya mpuzu zigi bazoje kumushigikira afite impuzu nziza wari mubere je nazi ko dote zigoshe ngakurusha mariage sinzi ariko bijya bintu biragoye kwambara tego bikoroka birakoroka ukabona kamwe kari icomoye akandi mugabo bazangira bari gufungiye nabi peut-être cyangwa ugasanga ni jewe ntashoboka nguma ninyagaza nyene uri muremure cyane ya mugabo ruberewe kameme waruberewe natega tuwe nayo nakubesha ngo dukure cansanga ndiko ndakubesha tugatururi yego bambwiye ngo ntitumbereye bamwe bamwe nabivuze mugabo bagene cansanga ndiko tukubereye ese shobora gukanura ntatwambaye kurajya amatara ya nta afisa amaso ameze ukuntu mwarumvise nka Bifesi yavuze ngo umugore wiwe ariko aramudescribing aziko bakubwira ngo umuvuge kugira ngo bamenye waza no wariwe kako bafise bavuka nato yibiyo bakuru wiwe ashavuga ngo aramuvuga amaso gasanga umukobwa wa mbere mwiza kwisoto kwisi umukobwa wa mbere mwiza mu Burundi bwose mbese ni mizi buhonde wacu ubu kandi nibaza ko no kwisi ari wa mbere kuko umuntu yarinze amfatisha ama decision yo kubatumira mwebwe yo kwambara bijya bintu sinaza yuko naba mvuga ngo nuwa kabiri umva teza kuba wa mbere aranze na Beyonce alors kubera ko niwe nahisemo niwo mutima wawe watoye niwo mutima wanje watoye none nta bandi twakundanye nta bandi mbona mutima wone watoye voilà watoye rero uje niwe wa mbere kurusha abojya bose sasa none tubipfe ariko aje usanga bitahuye ko atari beza ku mubiri ari ingeso uretse ko ari na mwiza ni mwiza pe ni mwiza pe ada uri mwiza uretse ko ari na mwiza ni mwiza afite tayi nziza yo mvuga ni muremure akukunda ugabe yandutaje twari guhuza oya cha vraiment iyo kandi ntiyoroshe gusiporta mukobwa kuruta uburebure akurusha uburebure nyine ntibiba biryoshwe ari utuzu twinshi kuko uvugisha ko rango sheri cyangwa musome bro kaniyo rebe nanduru nyene nyuma ya kino kiganiro nibiryoshe nyene mugabo ni fresh kandi noneho imitima ni communicate uburebure no bugufi ntaco bivuze yes nakonda joking he was joking kweli anyway nukuri ufite umugore mwiza hama afite udusoni mana yaje niko yari nameze muzamusanga mundi kazi no kugira amasoni afite udusoni aguma ameze gutya aguma twengera hariya hari amafoto yasohotse ariko aratwenga cyane ngo ati byakunze ko twenga cyane twenga cyane ariye kura ari kumwe nanje aratwenga kubera ko je byaje hari igihe bishika nk'abo mu comedian kandi nakubwiye devoir mfise niyo kumunezereza sibyo uko biri kose rero twabishimira abavyeyi kenshi indero y'umuntu y'umukobwa canke y'umuhungu uyibona origine ni y'abavyeyi ingene baba baragufashe ingene bakubuza ibi ingene bakubuza gutaha ijoro ingene bakwigisha ushitse mu bantu ingene wifata tuya dusoni tuva hajya rero ubonye umwana ashika mu bantu agatangura gutambira ku rukuta atwekinga imbere y'abantu bakuze n'utuhuzu tugera mu ntuze hariya bro uwo muntu wonyine bacatangura kwifata ku munota imana bamaramara mu kibanza cyane so umukobwa rero umurundi kazi n'uwogira udusoni niyo mico umurundi kazi agizwe n'amasoni nico tuma uza wumva umuntu yadutse akubwira ati nta n'isoni so rero isoni ni ikintu voilà nico tuma bita abafasoni bapfana isoni arashaka kuba akeneye ikintu kanaka ariko akavuga ati ndagehera he ugasanga ubwo murafungura arumva ko ashonje ariko agaca avuga oya je nimugire nagitse tu vois ibintu nk'ivyo
none ko Nico gituma bikora bavuga façon. ngo abakobwa bo kumusango baba bameze gucyanye mashwebebe batwara amadrapo mu gusara kandi twameze n'umukobwa wo kumusaga mugumva ko atandukanye niyo reputation dufise ko abakobwa bo kumusaga oya nibaza ko bavuga ngo umuryango w'abumwe agatukisha umuryango barabonye nka batatu bo kumusaga nyene badashoboka ni kujya badufata basani yuko banura umugi abasani bakora abasambanyi bafata ko abasani bose ari abantu nyene bakozwe mu kavuyo mugabo utavuga ngo bose bameze gutyo bivana n'uwo wabonye hanyuma rero uwo muntu kubera ko peut-être babonetse cyane bakaba bari kuri titre hariya hejuru ku mutwe n'abandi bose babafata kumwe rero no kumusaga hari abana benshi bitonda kandi ariho kandi n'abavuyi bari mu kumutakura ariho n'abavuyi bari mu Kamenge ariho n'abari mu Kinama ariho n'abari mu Kinindo ahubwo kimwe gusa ni example batanga iyo bamaze kubona umuntu yanditse amateka ava muri ako karere ugaca usanga wewe nawe uzovuga uzomuzira ugendera mu birenge vyiwe uzogendera mu birenge vyiwe ariko amasoni y'umuntu canke indero caractère ni y'umuntu n'abavyeyi biwe ni y'umuntu ikwameze nyene hari ivyo utigukuze ngo ni kubera ko ngo nabanaka babikoze je urazi ko mba muri domaine igoye of course mba muri domaine y'abantu bamwe usanga nyene biboostinga kugira bakora akazi ko kuririmba iyo mba nanje mba influence naje mba nabikoze ego ntibirambako mugabo muri uyo mwanya rero ndi muri kategori yabo twese turi bamwe abantu bari umugi ndayambaye hari ibiganiro byinshi twakoze kera ndavyibuka ko des fois igihe hari n'indirimbo bigeze gukora I guess uvuga ko aba artistes benshi bafekinga mu buzima aho baba kubambara bitangana n'uburyo bwabo ukira peut-être twashoboye kwemegwa muri sisi twakoranye bafite nyene iyo reputation imeze nabi hama niba kubigeze kuvuga ko hari n'imiryango usanga babanka kora muri abasani genre ukundanye n'umukobwa ukora ko wamukunze nawe ugasanga umuryango wo uciye kora ko juste uri umusani apana ko ufite imico mibi nta n'amatohoza bakeneye kugira ukabura umusani gusa uheje kwa disqualifier ubwo nyene direct muri famille yiwe byagenze gute ntibigeze bakujuja kora kuri umu artiste canke urukundo rwaratsinze intambara zose bo jibi sinobivugira kuri TV mugabo nukuri naranabiririmbye mu ndirimbo yanje no mukombozi to kimwe ku kindi umuvyeyi hako yokwemera umusani ngo umukwe wiwe naho yo bakorera imiliyoni 10 kwisaha canke kuri 30 minutes bituma yemera umuplanta akora muri banki ahembwa sasa nk'animiri kandi abo babiri bose bafite imico imwe c'est pas ngo nakora umuplanto ashobora kuba ari n'umusambanyi wo ku rwego rwo hejuru canke afise ingeso mbi mugabo kwitwa ko akora muri banki gusa afise agaciro sibyo rero ivyo bintu umenye yuko nta muvyeyi numwe aresista ibintu vy'imiziki ni gaki babanza kugira inama hanyuma rero kubera ubuzi mama yupi nawe no kumwiga ko yuko yokwemera ko hari uwo twara umwana wiwe ari umusani tukabanza tukavyumvira arakunda umuziki cyane mugabo hamwe wo kwizana agasani hajya kwaje kurondera saha yo turamuvuza izina ngira ntibisho ni bajya nibo barakunda abasani barakunda baradukunda bari hafi yacu eske uribaza yuko wewe abavyeyi bafise amakode amwe cyane cyane b'abarundi kazi bana abarundi sinzi ni gake umenye ko iyo nama itegerezwa kuba ati ndakubaza ubu wabonye umuryango wacu kwirira agasani kakanwa rumogi niko wumva wo tuzanira n'abahungu b'ababogare birgo hajaye n'aba kumba umutima wiwe nawe urafise choice apart y'ivyo bo bakeneye uwo mugana ntazobana na nyine imyaka yose nazobana na papa wiwe azogira shwa azobana no niwe ahitamo urazi kenshi ingaruka mbi ziba iyo abavyeyi iyo abavyeyi bagucaguriye wo mu bana yes of course wewe icambere nta na feelings na ntoya n'ahazobasa gute kubera ariko ari bo bamucaguye nta namwe muzogera uzogenda ku gitsure c'abavyeyi hanyuma ugende ku gitsure c'inoti bafise hanyuma ushitse yubura umuntu ari malheureux uramahoro mwami muriko murashwana kubera ko uriya muntu bagucaguriye azoza akwikurbeko ashaka ivyo ashaka kugusoma ashaka kukuvugisha hanyuma nawe ugaca umuvugisha nk'udahari
wamusoma ukumva arakunukira canke wamuyambira ukumva nyene akavyumva nawe akabifiringa yuko ntumwitayeho nta ushaka aca atangura rero gushavura bigiye muri servo n'induru ukwezi kumwe mu bamuvanye ariko iyo wagize choice yawe niwe wavyihitiyemo nta nkoni iriko none umuvyeyi yo resista yuko umwana we wagenda juste kugenda imbere y'abantu ngo yagize yaje ariko agiye ahantu atazorenza indwi canke yogenda ahantu agiye kubera amahoro kubera ari umwana wiwe amwifuriza ivyiza bo rero kubera ko domaine turimwo ariko imeze imyaka yose kuva peut-être n'abadutanguriye twe naco duhindura mugabo kenshi umuvyeyi aciye afata umwanya umuvyeyi afise ubwenge canke kurondera gutohoza acavuga reka je tuze twicarane ndamwumvirize ivyo yaga twumva imigambi afise ninumva ari ikintu co ngaho mwibarabara ebana tuzovyigira hamwe n'uyu mukobwa wanje nawe azobitahura sivyo mugabo mu nyuma niyumva ko muyaga muhuza akumva ufise imigambi myiza atari yo guteshanya umwanya arashobora kugushigikira rero kubw'ivyo rero hari ivyambaye ko vyinshi muri passé n'ivyubu naba sinovuga ngo nuko bavyakiriye vyihuta ariko ni process ariko barafasha kanya iyo uhuye n'abavyeyi bari intellectuel barafise ingene bagira amatohoza yabo abantu baci bafata amadecision ubwo nyene mugabo ico nzi bumvise umusani bakwa kwiruka tirusha urasaze nko kumva mu mwana warafise indamubana kumva ngo urakundana n'umusani natayo ndaba yaguteye ibarareba rigoye unga ifoko abantu batahura ko basa nabantu nk'abandi apana abantu nk'abandi batari kora akazi mukora kabatunze kandi mufise impano mufise d'abord indirimbo muririmba barazitamba baraziririmba barazivuza mu mamanza yabo barazivuza mu miryango yabo rero ko umutwe yabo akabajamo ko abo bantu bakora izo ndirimbo baba bazikoze ari nk'akazi kugira bamushe kugira ngo babone akazi kabahemba kabatunze si umuco si ndero si caractère iza kujana n'ivyo bintu no nakazi nk'uko umwe mukora muri banki n'ibindi byose rero ko abarundi mu sirimu kamugakura mu mutwe kugira ko izo egari mutuma abasani bangura umugi canke bakaja urabizi ko nk'umuntu akoravye kuri televiziyo urabona nyene ko amufise amasuje menshi hariya na hariya ufise abatumire ufise ikiniki hari abantu babisuzugura babiraba bakavuganira nk'aka gakobwa ko kiyandaritse cyane gose kare mwibarabara bo nabandi ufise imitima yabo wubatse uvuga uti je ntaravyiganiro cawozi nukuri hari ibintu ntiga mu buzima sivyo nundi avuga ati uzotinya udukobwa nk'utu tuguma twiyerereza kuri kamera uzoducekure my god ubimenye ari abantu bameze uko rero nakazi kawe gatunze famille abana bariga nta muntu andira inzu nta muntu angurira igitoro urumva muri ico gihe umuntu akwiye kumenya yuko ahantu mu bisuma mu bacu umugani mu kirundi ngo basiko nkunda guca imigani nka Yesu impene irisha hiziritse sibyo kubera ko ntiri burenge hagira ziritse irya nyine ivyibona hagufi so ivyo biri hagufi ni bitwebwe dukoramo none je kurasa kandi ntagize formation y'ikijeshi hama nje gukora muri banki kandi atakazi ndahafise mu gihe mfise impano yo kugira ishobora kunzanira amahera mugabo kubera ko iyo domaine bayifasha uko mugabo kwifatana n'ibyatanguye ryari ko mbona umenga ba African barubahwa bacanje barubahwa ndazi bamatata barubahwa ubaswe bapfuye urazi histoire yabo hariho umuririmbyi ari muri generation yabo yambwiye yuko muri université bigeze kumutema akananirwa afise amanota akwiye kubera mufatanye gitari muri iyo generation ya African Nova bazari bikaze rero nimba wumva yuko ahubwo buhoho nabigisha baradufata ama video turiko turaririmba duca amanota nta twanubona kuri Facebook hariya kariko kararimba karyohewe zya video zifatwa nabigisha ubu barabiryohererega ubu no munsi turategura n'igiteramo president akaza akavuga ijambo biko biraza sivyo ubu nabo bantu baratahura ati ebana je kaya karimbo wakoze Imana igwezagire karamfashije n'umukunzi wanje canke karanyigishije bivanye n'ubuzima
hari indirimbo nayo kuririmba avant iyi yitwa wowe ngucike ni comedy mugabe ifise message iri deep hari abantu benshi bayitaginga abandi kuri stati kugira ngo canka gace bivuza mu rupango kugira atange message volume yo hejuru avuga ati sha cyera gutiye impuzu urayinyima none raba bayivye koma wungucike uravyumva cyangwa ugasanga hano ku kazi nk'abakozi mukorana ngaha umwe yaradusa akakubwira ozi uyu mukameramani ni gisuma canke afise ingeso mbi ameze ukunuku atonda yacerewe juste kubera afise jalousie yamugirira inzigo hanyuma rero urya nyene hari n'igihe yashaka kiya kibanza ciwe hanyuma uyu uramwirukanye yagukonvensi wamwirukanye agaca amusubiriye wewe agaca akora ibiri pire wewe bimutwara no mu mpimba hariya sasa rero uriya birukanye aca asigara avuga ati okay waranyirukanije akazi karaheze none ko mu mpimba ungucike so ubuzima rero tubayemwo ugasanga akantu kariyadukije ko sheri wawe namubonye ariko asomana n'ubundi mu kabare ngo hajya ntaco banze urumva hewe ugaca usanga muhira umusheri yavyimbye bro kumbe n'ubujambo uriya muntu swate aragukunda ashaka bateranye hama aca afatana nawe canke ntaryoherwa n'ingene muryohewe hanyuma rero yagerageje ko muvana kumbe ntivyanakunze basha mugeze no kubana aba muhuye mugaca mubabwira uwo ko waduteranyije tuvane wungucikisha ko tugeze kubana 10 so hari imiziki dukora imiziki dukora yigisha abantu iremesha abantu ifise ebana ibintu ingene ibaremera ubuzima kuwihebuye akavuga ati kumbe sindi jenyene ibi bibazo nanakara bifise twahora tumubona nk'igitangaza pourtant reka ndeme singipfuye tu vois nanje nzoba ibintu nk'ivyo rero hari ubuzima rero twebwe dutanga hariho ibiganiro utanga biremesha abantu umuntu yagire yiyahura akabiheba abonye uyundi wewe aje gutanga témoignage avuga ati jewe nagarukiye kucobo nishaka kufa bazanye isanduku hama bigenda ukunuku wowe uri kurivugisha ngo byagenze uko ngo waguciye kugo bitukoma ivyo achavuga ati yo mbari undi yahuye nibi agacitangura kuba hari erreur aryohewe rero twenga warayi tudandaza umunezero hari n'igihe tunawutanga ku buntu ntituronke revenu mugabo ugaje usanga ariko aragufata nk'umuntu asanzwe ataca amazi hakaba n'abandi bagufata nk'umuntu arenze cyane nico ituma hari abantu duhuruka ariko aranakuramutsa ubona ariko akabiri yashu akajugumira ntatahura ko mwe mwahuye sivyo n'abandi bavuga ati bwa buhimbiri so rero iyi si ni kwimeze kandi nukuvyakira ko abantu bose ntibategerezwa kumera kumwe ariko rero wowe urarenze urarenze kubera uri no mu baririmbyi bake bazwi izina nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ndayishimiye Evariste ku mutwenzi ejo uri mu artiste hari abartiste benshi barenga 30 na benshi cyane muguri mu artiste bake yavuze mu izina acha tubwira n'inkuru wowe utatubwiye yaciye aduha amakuru y'ukuntu yaguhamagaye wamuhaye invitation sinanze nuko munachatinga twabenya ko munachatinga na nyine icubahiro twari tubizi nari umujama wacu umujama wacu mugasi twese tumushikira directement nkuko hari ama protocole kugira ngo ushikire mu mukuru w'igihugu uze kumwandikira nawe arakwishura n'umwana mwiza kweli urumva mugabo kame hari ahantu biba byaca kugira ngo rinde kora uwo nkuko bivuze ni benshi bamwandikira sivyo ni benshi bamwandikira bamutura ibibazo hamwandikira antuka kumvo zitandukanye mugasi bose yishura era nabivuze ko hari gamisaje bari menshi gose ugasanga ntanotse umwanya wo kubishura bose mugabo hakaba hari bamwe n'abari gutwara abantu message gishika mu telefone cyo yishura ubwo nyene kora kumwe mwaramaze kubaka lien canke mwaramaze kubaka ubucuti rero natwara ubucuti buri hagati yawe nawe bwatumye ngira ngo umuhaye invitation yacu yaje ubwo nyene sha akibona akibona yaragize reaction yaragize reaction yihuta nyene ntiyatevye vraiment acarambwira ati tuzobonane umunsi uyu n'uyu ama umbwira iyo nkuru neza pana kuri telefone nani wumva baze guhabwa rendez-vous n'umukuru w'igihugu cyane yarenze kandi agaca avuga ati unzanire n'umukazana
birarenze. Hari abantu banditse ngo ni AI, ntabwo ari AI, je sinogira base ku mukuru w'igihugu. Yaratumiye aratwakira mu biro vyiwe, tumushimire kuri honneur akana gateka gakomeye cyane vraiment. Hama kandi twara blessinze mariage yanyu muri future araduha impanuro arananterera kandi kamwe niyo mpamagara yari kumpamagara ngo ampe impanuro gusa ari umuvyeyi ko umuvyeyi aterera urubanza rw'umwana cyane gose mu mico y'ikirundi abantu baraterera umuhaye invitation abishoboye bien sûr arabikora aranyorienta turinjira muri office yiwe yatwakiriye neza na protocole yiwe yubahwe vraiment antuka ugerageje nyene ari connected na no gwaruka biraryoshe he's so friendly kandi mwibagire ko je twakoranye n'indirimbo rero yitwakora umuhaye featuring niwe yaguhaye featuring kora ko niyo yabitanguye hama wowe ucuraririmba mu majambo yari yavuze ubwa mbere ndoma niwe yaguhaye featuring so arabizi no ko yaguhaye featuring yarabizi ko namaze kuririmba imbere yiwe inshuro nyinshi zishika nka zine nkanayi performing nkavuga ati indirimbo mwumva ngaha harimo ijwi ryanye n'icubahiro ngaha ni kuvuga iyi ni collaboration yarampaye featuring rero muyumvirize mutekanye kwera ifise message kugwaruka ibahimiriza gukora pana gutega amaboko ku vy'abavyeyi banyu abavyeyi babana usanga bavuga ati nzomutega isabune banza goyo chance igare ndabijya je nyene barahara abo bana so ariko iyo uvuga uti reka niyegereza umuvyeyi gacumubwiye ati rero nshaka unkoresha unyereke ingene bigenda mugi utazobuhari swat warapfuye canke utari hafi shobora kugusubirira ivyo bintu yarabivuze inshuro nyinshi ndavuga ni je ntegerezwa kubikora mu indirimbo kandi irafise abantu bashoboye kugira bashoboye kwigira ko hari umuntu yasanze muri salon avuga yuko indirimbo yamumotivye ubu we ngo yaguze imodoka yahora dandaza nimba ari bitumbura avuga ati jewe nimba bimeze gutya sinzi ko yambeshe sinzi ko yatwawe n'ama feelings mu kubivuga yabimbwiye uko vraiment uravyumva yabivuze hari n'abantu ambwira ati jewe ujya ndirimbo yaranteye inkomezi zo gukora ndumva atego kwera impaka naneshise kuri ibi sinzi ko ari ivyo ntavyo yanyeretse yabivuze ku muntu rero muri ico gihe naramufashije gutransmit irya message yiwe ku bantu batari bayumvise kubera indirimbo ni hit yaratwaye na Isanganiro Award iragera kure rero kubw'ivyo ntibatangare rero kuba ashobora no kumva n'ivyo n'urubanza rwanje yo gitaho hama akanabivuga n'imbere y'abantu atavyo navuze kameme byarangyoheye cyane gose Mjama waje abo dafite ikibazo ku bantu ibaze ko mariage yawe wewe yayikaptinze ukimuha ariko abantu bagukurikirana ku munsi kabare baza kwipinga muragoye muragoye gose ariko kuri nosi nta kintu wokora ngo kinezeza abantu bose wo burinde mugabo abantu agira urubanza mvuga amadate simvuga amadate naba muca mwitumira ndabazi muca mwitumira mugabo ku bakunzi biwe mubimenye ko umuririmbyi wanyu akategura urubanza rwa mariage mumuterere basha muterere imanza zirazimvye entreta uretse ko ahubwo sinzi ukuntu utaronda nukuntu wirirwa mu barabara ubunye umenga umeze naragabanije ibiro c'est vrai nivyo uretse na nyene icubahiro ko yanterereye akanama n'impanuro akaduhanura n'uriya mukecuru wanje urabibona ndakubwira na Satbi yaranyemereye inka vraiment biri yambwiye je Bface urarongoye Bface je nzoguha inka ku munsi wa mariage so abandi basani bo banyemereye iki wowe unyemereye iki mbega haje uzompiki ndaciyumviye umugabo ambwiye ndaciyumvire ntamwanya kuciyumvira ndakiguhaye Satbi wubawe sana ariko utayimpaye iyi nzoyikwishuriza kuri kamera ariko ntiyemera ibintu adashoboye uriya n'umuniga azoyiguha kandi natwe duhari kugira dufate ama-image tubone tumenye ingeshobora ko inka yayitanze mukaza mutabonye image y'inka Satbi batanze
muce mutanga muze mwenyine mufashe Bifes kuyisaba mugabo uretse n'abantu bashobora kuba bari poshe hari abantu benshi ndazi bamukunda Bifes mugabo utazi cyane ariko bagukunda gahange turakora ibiganiro by'abantu bari mu kugira amahiyaje kugira ngo nimba uvyukuri uvuga ngo urakunda umuntu hari n'abafusha uyo wari umwanya wo kugira ngo umuntu mwereke urukundo rwawe yego kuko urubanza rwagiye gukora urubanza ruraruhisha mentalement emotionnellement na financial ruraruhisha cyane apana bisanzwe nshaka kunda ko umuntu ashaka kurukora rumwe naho bayigize nayo bari mu boss naho wari wahehe aba boss abo ni baronka menshi ko bateregwa n'aba boss bagenzi babo bo urumva bafise connection baragipanze habaye connection mugabo hari connection n'abafana abantu bazwibona irahari hari connection ikomeye gose ya Bifes n'abafana be bararenze baramukunda cyane vraiment rero mukumukunda durungika 10000 rungika 2000 rungika 20000 5000 ariko sinajeje gutoza ikora ndabivuze ndetse n'umugenzi wa je n'umugenzi wa hari gihe usanga amafaranga nayo kuguterera je baciye bayatanga bo nene bayatanze ni uzo muyama ni uzo we toka kure nzoguterera sio njoni chambe sio njoni chambe Jam gande oblige guteka kwa oya gusa ivyo je ndi oblige nta nubwo ufise choix yani obligation kura ko I am your friend gusa ibintu nk'ivyo mu mico yacu bikora umuntu abifise ku mutima kandi yarasanzwe abishaka none urazi mpamvu ndabivuze Gabi hari abantu bafise ku mutima mugabo batari bari suko bya professor urubanza bibaza bari base no bari baze ko ari base ngeze muri dote iganya nararongoye traditionally canke ubumva umengo ntibikene kuguterera ko ravuga Bifes ari kwije afise amafaranga canke agize yikwije nde yakubwiye ko yikwiza mu bintu nk'ibi est-ce que je sais niyo mpamvu ndabivuze rero ukaba ushaka kumutera ndabahana ibintu muri commentaire ndayipining muzoca kugira mushobe gutanga ubufasha bwanyu maramubikora n'abandi mwari bakoreye I know baje arambwira turatse ko abantu banterereye bya vrai bande hebe kingi yaraje ngaha avant kugira mariage abantu baramuterera vraiment abafana yego na hawule aranje usanga bansutsemo yego vraiment abantu barambwira ko bamuterereye rero jewe I know ko ahadusa abantu batesa Silent Vibes abantu batesa vraiment kandi bakunda guterera cyane bafite imitima myiza bakunda gushigikira rero nubwo atagwaye abantu baje gutera umuntu nako babonye agwaye makabera bayivye twaje kurira mu kimuza kuduterera ngani wapeshe mukunda abantu bari kubarariye no mu bintu vyiza nk'ibi biba bikeneye uburyo kugira ngo umuntu ntavunagurike ngo après mariage abe ari umuntu ari aigri kumuba hafi tukamuterera kugira ashegura televiziyo itesa intebe zisara umugore amuzana mu bintu vyuzuye bikwiye rero nabwiye ko ndabaha commentaire ndabaha nyuma commentaire hama muze gucako pour guterera canke mushaka kumucako niba mufise abantu bahanje munceko aritwa ko ntako tayo nzoge haranyizeye nzoca ndashama nabusha nandika ko abafana ba Silent Vibes usko ari ivyo bonide niwo yajya kwera oya no kwina noge je singe amafaranga y'abantu kandi urabitwa amafaranga y'abantu je wenye ahubwo nzoshangira aka envelope ahubwo siko ngize yiti ndagize yiti kandi babwira abantu ide ngize nzobaha nimero mucishako hama nzoyishira muri envelope cyandika ko ati abafana ba Silent Vibes pour Bifes sabisa jewe kunya kumaze muratwe iga emission ya mbere ari ya Bifes nga ku Silent Vibes ndavyibutse ifuko no kuri uyu muntu yatereye blessings no television so can you please bless him iyi nshuro kwa ko yatu blessings from the beginning tufise kamera zizerekana ama image ya flu ico gihe ni isura yanje ntiyaboneka mana ndavyibutse rero ukabukunda naho utari umufana wa Bifes ukabura umufana wa Silent Vibes byonyene no kuri muterere vraiment je ndabasi je abafana benshi no kuri vraiment ba Silent Vibes ni n'abafana banje yego rero jewe nta obligation irimo nkuko abivuze je sico canzanya no twazana n'indirimbo gusa ufise uwo mutima canke yumva bibikora ni bon atabikoze kandi namarame tuzobandanya duhana imiziki ryoshe n'ibiganiro biteze ariko kandi unterereye no kuri navyo bizoryohera it's okay ariko sivyo byanzanya hano kabisa na se barundi yaramuterereye na satbi yamuhaye inka ibaze nakiri ko yarambwiye ngo aramfitiye surprise umbira sad akomara jazo bisara uri visualize mu mutwe ukuntu izo bimeze bon nukubisengera tu byose bikorwa n'Imana kubera ko ikintu cyose urumva uragipanganwa Imana nayo ikabiri kwirakenyura utundi tubora dusanga ku ruhande rero bishize mu biganza byayo itakuwa fresh wowe uriko bitegura gute surtout mental
mentalement ikintu ca mbere gistressa nuko hari ibintu vyinshi uba ukeneye bitaba birakunda mu minsi mikeya. Kandi urumva waramutse utumira abantu nuko bakira neza, so niyo mico y'ikirundi nyene. Kandi je sinzokora rega mariage ngo irenze iyo abandi bose, oya je nkora iyo dukwiranye n'ubuzima bwanje, kubera ko after ya mariage nzobaho, nzokenera kubaho, nzobanzanye ubundi muntu dushobora kubana kandi azoba ari ibintu byose bikenera uburyo iki umva niwo cuvuga ngo uri gukora ibintu mengo uri kuremeza abantu uza kwemeza abantu b'umunsi umwe muza kuvana uyo munsi nyene. Ni vyiza yego, ni bon gutumira abantu, ni bon ngabo no kuri je sinzokora ibirenze ivyo wanje kabisa. Bazovyakira uko babibonye, ariko ico nzi naje kwitera gateka ntaco vyo ntwara ko ndafise famille n'umukobwa afise famille, so ukora ivyo muhuye navyo. Je mukuvuga ko biryoshe sinariko ndanavuga wanashima ngo vy'amafaranga, nako ndavuga vibe kawe ni mariage y'umusani twemera, hazo hari artiste benshi, hazo hari isura zacu, urumva nomenga basazoberi bonje ni kwa kuntu kwanje mbona mariage mwe nkabona ari boring, arasa yose araruhisha nta kintu nakimwe gihinduka, ubona umenga hari basi kandi kano kwadinga nk'umu artiste. Nushaka bagire gute gasha kandi deja ari mico y'ikirundi babigira kurya nyene rega kurya nyene vyanditse ushaka baze gutira. Warumvise inkuru ya mariage ya Mura? Oya. Mariage ya Mura yaheze 16h, yari iheze abantu bari batashe 16h. Ego byagenze gute? Nivyo ukunda amini ubikore ngene bibe biri ego je nk'ivyo barumva biti bisara. Yabwo we nuko gusuta bitahura bwo mariage nujya mwanya umara uri kurumva ivyo bakuvuga ko ivyo bakugabira, tu vois, nyumviriza ajya amajambo bavugana niyo mariage. Ibintu muri bo muragira nkaho mengo mwasohotse muri ntuze no mukabare ntibatahayo masavre, sibyo? Uwo munsi uri special rega ntuzogusubiramo bro. Niyo mpamvu kuri bo je umuntu menga biri special. Okay, kuri bo no kuri jewe no ku bantu bakunda mariage ari simple mugabo ari unique. Ubundi renda kwereka ingene bimeze mu bazungu. Pana the picture you saw in the last marriage wagiyemo samedi magace imbiretse yarabwiza ukuri mu bazungu. Je nabonye tu mariage tumwe muri Australia gemeruka no muri Europe narabonye umuntu agira mariage ari kumwe n'umufotographe n'umupare n'umumarene n'umushoferi bakifotoza bikaba biraheze bava muri eglise bigira kwifotoza bahejeje bakaja muri resto bagasangira. Ivyo nivyo by'uwanje ibyo njo byangu. Hariyo umujaba nabonye agiye gutira toilette muri alimentation asize umushorero we yabambariye kanzu bambaye rushungi kwibara muri toilette muri alimentation bari deux we n'umumahe we nikanzu ye ni shwa n'umuntu ni shwa y'umuntu kandi ni bamva nyene vyatsi biri ni bamva gira je ntaje mariage y'abantu je bitahura kora ko ukuntu mu mutwe ndayibona n'ukuntu mba numva vyogenda siko bigemeze mu Barundi. Niyo mpamvu don't judge me and I won't judge you. Nacho uzoja mu yukwiriye kujamwo iwawe kubera ko ubiretse kandi naho ni shwa yawe na gufata ko invitation juste wewe nzoyizamwo si trésor biba kuri église nzobande kuri église tugende mu mafoto ndwande nyuma yawe tugende bashaje hahandi kuri kwifotoza kuri jardin public Jamba kuri jardin muje mugenda aho mariage bera niho nzobandi gushika batanga kuririmba ya ndirimbo Tel Aviv ya Zadbi bategezo kuririmba bazamuza muramba bajane bafata mariage none ubu niyo bafise iya moma yigezwe ubu niyo iraryoshye cyane ariko mologo papa vigeregere kwa papa urumva hari ibigezweho kuri uwo mwanya ubu rero ni Tel Aviv niri arayine mariage. Uno munsi ni connection yatuzanye nga connection wahaya tuzaririmba connection abantu muzi mariage abantu muzi none muzaririmba kandi kubera sigwanje dusuririmba oya ntosa sigwanje ariko uramutsugiye nje no gwa kubera iki niyaturira kwagenda connection ibyo yaturiye nivyo bikubako
nukuri ni rero abantu muza muri mariage ya Bface muze tuvibinge tuzoshaka vibe tuzana vibe kuri vibe kugira ngo nibo nyene n'umusuri inubli yavuga tujye mu nararyohewe nari nambaye neza ndabifiringa hari abantu baberewe hari abagenzi banje bari bitavye urubanza I'm praying for you. I'm praying for you. Kugira ngo ntuzoburusha. Rero umugenzi deja asinge agema amasabiri ku munsi. Nkubu ndiyumvira ubu nyuraryama. Muri 24 ugema amasanga. Bo mu buzima busanzwe nta tiro mfise. Kenshi vraiment ubu nawe gutegura urubanza deja. N'amastress yose y'urubanza. Biraruhisha nyene mugabo ni devoir z'umugabo, ni principe za ni ikintu zo kutaryama. Oya zo gukora ibyo bintu byose. Yeah. None utaryama ntumara kuza kugira ingaruka mbi umusore. None ngire gute none gamuta. Nabyo nzimuta. Uzogende kwa muganga. Sindabona namwe yagurisha itiro vraiment. Uzogende jenda narigeze ubunyene tuvugana ndasinziriye. Kubera ko niriwe no kuri ntaryamye kuva ejo. Ejo nitwirirwanya hariya kuri ETS. Toute la journée nkaca ndirimba minuit. Je navuye naciye nsohoka. Kandi nta kuntu ari guca nguma ntuze na vibing. Naho ruvana utaye masaha nguma nkanuruku. Itiro riragoye nyene. Mugabo je nibaza n'abantu bakarabira nibaza ko bashaka kugira ko ari bibi. Yego nubundi ntabwo ari byiza. Urazi tuma atari byiza. Urazi tuma atari byiza. Uce ukora ibintu byawe uri faible. True. Utari strong. Hariho nk'ibintu bimwe bigusaba nk'ingufu usanga biriko birakugora kubera uri faible kubera itiro. Mugabo hari igihe itiro rimaramara rikaza ariko riza gake. Umva riba ryarabaye stock nyene ryarabaye byinshi hama. Je njya misa imwe ariko mba numva ameze neza. Yesu Kristo. Kandi ico kibazo ntigifise je. Abantu benshi nabazi kwibona n'abantu benshi. Sinzi ko ari aya matelefone yaje kutwonona. Sinzi ko ari ibihe byahindutse. Sinzi ko ari ubuzima tubayemwo nimba ari bubi canke bwiza, je sais pas. Ariko ibaza ko aya matelefone afise ico yonona kubera ko uraba ako uguruye TikTok ugashimaramwe amasaha waje kuri Facebook ukabona ibintu byinshi ngira nico gituma mugabo je bifite origine gihe nari ngwaye isumu kenshi nagwaye imyaka ishika nko kuri 4 nayimaze njyama isaha imwe canke amasaha 2 ku munsi ikiba ritme nyene uko nyene rero nibaza ko mubiri bike hakene kumenyereza ibindi no gusa uko biri kose hari igihe riza nkajyama telefone niba utwa telefone cita kure ukemera ukigaragura amasaha nka 10 kirimwe induru. Aha none ugira urongore uzadurara rukandura ku ma TikTok urgemanye n'umugore oya nawe wazo basinziri ko nazobaje kumpa amategeko oya mugabo ntuzovugira TikTok urgemanye n'umugore kamera nazobaje kumbuza kuraba telefone sico kimuzanye vre mwijoro muryamye mwijoro muryamye none ni hehe vyanditse kuyiraba wicaye gusa ni hehe vyanditse kubera ko muryamye rusanse haba hari mute ibaze ngene rongo ngo nafite itiro ryinshi nkaje jensinzi urugabanya volume rega twe ntituremwe kumwe mani kubijanye n'itiro ndaribuze none noce nguma ndamuraba oya suko bigenda swat ushobora hari ndirimbo bavuga ku bintu by'itiro ngo itiro ryanje ni itiro ryawe mu mistari ariko mugaba pana mu buzima busanzwe hariho n'igihe kandi biri real ku bantu bamwe apana kuri bose erega twitaririmbiye abantu wana kujya watuyobye ntino kuyaturira ngo nosara ngo kwereke yogenda yaturire ko niyaza azaranye n'itiro ryawe rigaruka ndirimbo none sinayiririmbye gaje kubwiwanje naririmbiye abantu uraza abantu bari en couple bashobora kuba bariko baringinga umukobwa ati ndakwinginze none je nyene je nga hano sigara mu ngorane jewe rero si jewe mugabo nyene avuze ati urazi ko akanwa gafise karema bagafise bashaka kurema rero ashaka guhera uwatura ati akazoza aya ndiri bati baramuzanye akazoza nsando mitiro nk'akabebe uruzi ntagira mvuge mu izina rya Yesu uyu mwana nabwe ko ngenda ku control hari gihe no kuruka Imana umuntu usanga muri kumwe cugira ucubona ibintu byinshi bihindutse ubona umega ntitari guhinduka kabona usigaye ufite amahoro usigaye usinzira neza usigaye utamayindinga telefone mu gihe mwanya kuryama kubera iki yajazananye byose biri komple bikwiye ko umuntu ari komple mu buzima tuvyizere uzozuzananye n'itiro sheri wanje kubera nukuri mfise manke yaryo y'igihe kinini
Amen. We say amen. to that. Amen. Yes. Turabisengera. A big amen in the word. Yes. Sasa tumalizane bro. Tumalizane kweli. Nimechoka. Abantu mwaturavye mwumvise ko afite itiro, mwumvise ko hariho ukuntu babimeze. Rero kugira ngo umuruhishe cyane. Naje nase kukubera ikigaba nka Ibra. Urumva ikirundi narazovyumva ivyo. Arafise manager warumva ikirundi n'umugore warumva ikirundi. Bo nawe ntiyabaye ikigaba nuko yafatiriwe. Naje kwitiro mfise n'uburuhe. Ndumva ntari kuza ngaha. Ariko kubera nzi wari wicaye ngaha anye na timu yawe muturindiriye. Cyane twari kubikora vraiment. Rero twabaye bwisacrifice n'uburuhe. Nuko turagushimiye cyane. Nitwa twavuze ibicuritse vyavuye ku buruhe. Mutubabarire. Emwe bavyumvise. Mutubabarire kandi noneho vraiment umuntu uvuga ibintu byinshi udashobora no gukontrol, udashobora no gusubiramo. Rero ivyo twavuze byose nyine nimba twabakoshereje nyene mutubabarire, nihangane tuzobikosora next time. Kandi icyo nzi coco vraiment iyi ntisi live. Aho tuzokumva bitagenda neza tuzobikata n'umupanga. Tubwire iki? Sa twaye byo twahisemo twebwe twababwira ngo tubahe ibintu twahisemo mukanga nibyo twahisemo. Aha harimo utuntu ariko kubwanje kuvyo twayazi bimeze neza nanje kuri je bimeze neza. Turagushimiye Bface kuba ku sacrifice yawe kwitanga kwa kaduha umwanya wawe yego kugira ngo tuganirize abakunzi bacu bakunze Siren Vibes and dushana hose badukurikiranye abantu baturavye mwakoze ku kanya kanyu kuri importance mwaduhaye yo kugura amega ku bwacu baraganira mukagiheza. Merci kubagize ama commentaire kubera ko tubabwira ko ari ikintu kinini gose afasha kuri ama video yacu, ama commentaire yanyu, kwaduhaye ama likes of course. Nimba utagira subscribe ro yigire hama ka utarafolonga Bface kuri page yiwe. Hari abantu bafise ibintu mico yo gucungurira kurunguruka ukaraba ibintu utagira subscribe azanwa n'urusako baza gusa barunguruka. Genda kuri page yiwe turayipinga mu commentaire hama mugende mugire subscribe murabe indirimbo ziwe muzikurikirane kubera ko biratera intege cyane mu artiste yabonye audience biri kiraduga ku minota biri kiraduga. Rero turabashimiye cyane gose kuba mwabonye natwe. Nitwazira koze jewe nawe akaba yitwa Girkwishaka Boniface aka Bface on the floor. Yego turabaseze naho utaha uwo baseze wenyene reka nandi ndabaseze. Okay nanje nkuko mumbona nga nitiro n'akantu n'ubururu. Ndashimiye kudutega umwanya gutega amatwi ifuga ndaseze ntakubiri kuvuga ivyo bintu byuko kudutiza umwanya. Mwakoze vraiment n'ukuri. Aka karirimbo kitwa Connection nkuko nabivuze, nimba ufise connection simbira kuri YouTube ukarabe wongera ukumvirize. Hanyuma uze gufata ka link ugashire muri kino kiganiro ko ntagasanze mu kiganiro ndareklama ko kumugifuta. Hanyuma umufana wese atagira indero akomanta misi yose abona ibintu biri negative. Basigerageza ubone yuko bavuga wa mugani bavuga ngo nimbwa ntibura umunsi, ubone ko n'abantu bashobora gukora ibintu vyiza at least n'umunsi warimo. Ko ari umuntu yicara avuga ibintu bibi gusa ukamengo nta kindi kintu cyo muva mu kanwa. None uribaza ko Imana we yoguhezagirana n'uwo muntu wawe mubi gutyo? Wa muri gutega iminsi abantu ibintu byose ukamubonamwo bibi gusa. Uribaza ko hari amahoro uzopfronse wewe final uzobona ingaruka yavyo kubera ko amarira y'abantu bamwe bamwe imyidogo y'abantu bamwe bamwe irakurikirana bavuga ngo uvumwa na benshi ugatota. So hari ibintu byinshi turaba ugasanga nk'umuntu ukabona nk'umuntu je sinagize dote n'umukobwa aririmba ntabwo ari umukomedienne nkuko nabivuze, ntabwo ari umu actrice. Aho gutuka je ndumusanije nabimenyereye ugasanga uri kumwinjiza muri ivyo bintu uri kuramwononera umutima na famille yiwe. So jewe nyataka ubana jewe I don't care ivyo mbayemwo nabibayemo kuva kera ndakwije kenza ndiko ndaririmba 16 ans ziburamwe amezi make. Muri ico gihe rero jewe ndabiresista nta ngorane adukuntu kuko ushaka famille yanje ariko nikenewe kubera ko n'amategeko arabihana. Ni hahandi gusa peut-être tuba dutekereza ariko ari bimwe kwera ngaha izi television ivyo tuza tukadebagura ngaha tukavuga ivyo dushaka byose. Ebana
muzovyicuza nimwasaza kubera YouTube irabika, Facebook irabika utuntu twose uzavuga ngaha uzovyicuza abuzukuru bawe bariko baravuga ati nari mfise sokuru wanje w'ikirofu mfise nyokuru wanje avuga ibijuju nk'ibi kumbe ebana nta nagateka umwana wawe azopfa aronse imbere y'abandi bana mu gihe abona yuko afise ba nyina babo canke base babo batagira indero bavuga ibintu vyapfuye nabi imbere y'abantu. So rero tuze turigengesera burya kamera siyo kwadukuka view vanga ucupfa ivyo uvuze iki niki hano dufise imihezagira iva ku Mana. Wowe urinde wo gupambana n'Imana no urinde we urafise izo nguvu jewe yari kumvuga vyinshi ariko Imana niyo yari ikwiriye kubikora. So je kubwanje vraiment kandangize rero ndababwira bati uracamara mara bye rero Mungu chiki asiche kuko ndazomurongora ego bese so nituze turabona ama comment y'uburofa gusa bon cisha muvuge ati hewe ubwo uzi n'amakuru haje ndabiravye kwe nubwo ntamwemera iki kintu kirarenze arayakoze so ubiki base ejo ni wacishamwo umenye yuko hariho na vyiza ko je sino kwama nkora bibi gusa hamaje ntibintusha ariko kuri ico kintu c'amafamiye yo amategeko nta muntu numwe ari hejuru y'amategeko kuri iyi si bro so rero ikiganiro twaganiriye cyari kiryoshe cyane akoze kudutega ugutwi Imana ibahezagire. Amina tuzosura ikindi gihe nkama impanura abahaye pour la fin muzifate nka mwazumvise kuva kare muzigire cyane ndabibwiye umuntu wese avuga ibijuju bitagira indero ebana umuzukuru wiwe azumva azobibona avuge ati hey kiki wowe uzohonye n'uzotinya no kwicara hamwe n'abana bawe kwa bazoja kwishura avuge ati papa wiwe ntanderagira ivyo reka ndagushimire dushimira abantu badukurikiranye baturavye naho utaha mu kindi kiganiro kugira ngo bifaze zagaruke mugira ama commentaire menshi muri indirimbo yiwe cyane kugira agire motivation yo gusaka kandi kugaruka turabakunda cyane bye bye peace Siren Vibes TV